Icagaragaye muri iyo nama ubwa mbere nuko basanze ya mazu ajejwe kuvunja amafaranga atakoze igikorwa ateza gukora. Basanze ayo mazu ahubwo akora igikorwa cyo kwegeranya amahera mvamakungu, adakora igikorwa cyo kuvunja. Ica kabiri basanze muri iyo nama nuko vyagaragaye ko abitwa ko baserukira ayo mazu ajejwe kudandaza vy'ukuri atari bo bene ayo mazu, ko imitahe yoba ari y'abandi bantu. Muri iyo nama rero hafashwe ingingo, inzu yose ivunja amafaranga yasabwe ko mu kiringo kitarenze imisi 3 iba yakwije yasubije ku makonte umutahe w'imiliyoni 500 basabwe kugira ngo bashobore kugurura ayo mazu, kuko amategeko asanzwe avuga yuko ayo mahera atari bakoresha bayasubiza ku makonte yabo. Ingingo igira kabiri nuko kano gataka ku Burundi amahera yemewe gukoreshwa ku isoko mu budandaji n'amafaranga y'amarundi. Kizirizwe ko rero hari abadandaza bashobora kudandaza ibidandazwa vyabo mu mahera mvamakungu. Ubwa gatatu, inzu yo kuvunja amafaranga itazoshobora kwerekana ko yaronse amahera ngana ibihumbi 50 vy'amadolari canke vy'amahera y'abanyaburaya mu kiringo c'indwi imwe, iyo nzu izoca ifutwa. Ubwa kane, inzu yose ijeje kuvunja amafaranga yanditswe ku muntu arenga umwe, basabwe ko bitarenze no musi bajana amasezerano bagiraniye kugira bashire imitahe hamwe uno musi nyene mu banki nkuru y'igihugu. Ubwa gatanu, amazu asanzwe yari yaronkejwe uruhusha rwo kurungika amahera hanze, les établissements de transfert monétaire, zahagaritswe vy'agateganyo. Kirabujijwe ko ari umuntu arungika amahera muri bwa buryo bita transfert de devises à l'étranger. N'abari basanzwe baberekuriwe les établissements de transfert monétaire zahagaritswe guhera uno musi, icogo kikazoca gikorwa n'amabanke commerciale. Ubwa nyuma basavye ko umuntu wese azobona umuntu atemberana amahera mvamakungu atagomba afate urugendo canke abatagiye muri ya mazu atumbera ya mazu ajejwe kuvunja, ko uwo azoyabonana azoca bimenyesha inzego zijejwe umutekano.